barundi kazi, banyarwandakazi, eka mwese mukurikirana runo rubuga rwacu rwa B-Info Plus muri mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko, Afrika yo hagati, ibihugu bya Afrika y'epfo, eka no kwisi yose mukurikirana runo rubuga rwacu rwa B-Info Plus. Ni urubuga rukunzwe cyane kuko rutanga inkuru z'ukuri zakorewe ubusesanguzi bw'ukuri. Jewe ndi umusesanguzi wanyu musanzwe mumenyereye, sanzwe nkora ubusesanguzi kuri runo rubuga igihe kitari gito. Hari ibiganiro byinshi ngize imisi ndabakorera. Mu minsi iheze narababwiye yuko mu minsi itari ya kera cyane abafashanya na Kagame gufukama mu nda ubuzima bw'abakongomani no guhohotera abakongomani, kwiba ubutunzi bwabo, gufata ku nguvu abakenyezi babo, kwica abantu. Harigwa murazi ko abantu barenga 5,000 biciwe hagigoma n'ibindi nkamwe n'ivyo. Narababwiye ko abo bantu bose babifatanya na Kagame bafatanije nabo byabaye mu 3 bagiye kugaragara. Uno munsi turiko turavugana, leta ya Kongo yararangije amatohoza, noneho umushanganji w'ubutungane wa Kongo yitwa Mutamba n'umushanganji w'umujene afise imishatsi myinshi, n'umushanganji w'ubutungane wa Kongo yitwa Mutamba, niryo zina giwe. Uyo mushanganji yarakoze icegeranyo, kuko yakoze icegeranyo agishikiriza eta majoro canke ibiro bikuru bya gisirikare bya Kongo, kuko urazi ko leta ya Kongo ibiro bikuru bya gisirikare ya Kongo birafise na sentare ya gisirikare, ari nayo yijya yugururiye dossier nanga yugufatwa, ari nayo kandi ishishikaye ikiri manza abasirikare bose babuze ubuzarendo, babuze ubupatriote, bakifatanya n'aba M23. Twazi ko abasirikare benshi baba officier bo muri leta ya Kongo na cyane bakorera mu burere bwa Goma na za Bukavu, batwawe Kinshasa kandi benshi barakiriwe imanza, bamwe barafunzwe. Rero ijya sentare ni sentare ya gisirikare ikukiya igisirikare cya Kongo. Rero ministre umushanganji w'ubutungane Mutamba yarandikiye ibiro bikuru bya gisirikare bya Kongo, acayongera arabamenyesha, arababwira atoke hari amatohoza twakoze kandi ufite ivyemezo, dusaba yuko uyu yahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila dossier yiwe yugurugwa mu biro bikuru muri sentare ikukira ibiro bikuru bya gisirikare bya Kongo, noneho atangure gushigwa imbere y'ubutungane ku byaha yagirizwa byinshi cyane ndengera butungane. Eka mbere ntiyagerezaho, yaciye yongera yandikira n'inama nkinguza amateka, ico bita bunge la Senate la Kongo. Inama nkinguza amateka arayimenyesha nabyo atoke turasavye bivanye nuko uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila yagirizwa amadosiye menshi y'ukwifatanya, mbere si kwifatanya gusa, ahubwo we na Kagame aribo iyi migwi yose iri mu buseruko bwa Kongo. Urazi ko M23 ari migwi myinshi cyanze ko aribo bayitanguje kandi ikora ku nyungu zabo, kandi ivyo bivye izijya nzabo zose biyivye bazigabura, kandi nibo babosi babo. Kuko abantu benshi bari bagize imisi batangara ati none bigenda gute kuba abaroberi bafise indege za gisirikare, abaroberi bafise amaburende, abaroberi bafise ibikoho binini. Mwibuke mu Burundi harageze kubaho imigwi myinshi nka CNDD-FDD, FNL n'indi migwi yagwana mu ishamba, nta ndege za gisirikare bari bafise. Kandi amusurazi ko CNDD-FDD ari itwara igihugu. Nyimba mbeshe bampinyuze, hari abasirikare bari mu gisirikare cya Buyoya cya kera, nyimba mbeshe barampinyuza.
nta musirikare CNDD-FDD ni gisirikare cyafashe leta biciye mu biganiro mugabo nako cyagwanye na leta ya Buyoya igatanga ibihoho ikemera ibiganiro mugabo nta musi n'umwe urumva ko bari bantu ko cyari gisirikare kiri cyiyubatse kandi gifise inkomezi mugabo nta puissance nta bubasha bwo kugura amaburende bari bafise nta bubasha bwo kugura amadrone n'indege za gisirikare bari bafise rero nico cyatangaza abantu benshi mbega bigenda gute ko abaroberi baye mushatatu bakoresha amadrone indege za gisirikare n'amaburende mashasha menshi n'ibigwanisho bya rutura za mizinga za mitrailleuses inkoni nini mbega ni bande bari inyuma y'aba bantu mbega ibigwanisho bicahe byinjira mu gihugu cihe babigura mu gihugu cihe mbega amafaranga yo kugura ibigwanisho bayakurahe ni bande bari inyuma yabo iki kibazo twebwe abasesanguzi twaraciyumviye cyane kandi n'abantu benshi mwakurikirana ibibazo by'ijya ntambara mwaciyumvira cyane kido kibazo noneho ONU irakora amatohoza iratanga raporo ko Kagame ariwe abasutena mugabo leta ya Kongo nayo ikirakora amatohoza yayo ubwayo iravuga toke ego amatohoza yakozwe na ONU urabona ko Kagame bacamufata ibihano bagiye gutanga zijya raporo n'ibindi hamwe n'ivyo baramubwira ko atanzabo nimwe ivyo yakorta ivuye mu gihugu cy'u Rwanda yemere kugurishwa hanze n'ibindi hamwe n'ivyo mugabo baca leta ya Kongo yinjira andip cyo bita andip indani iravuga toke reka rero tuce turabana none Kagame akora wenyene mbega nta bakongomani nta biyita abakongomani bakorana nawe leta ya Kongo rero ikora amatohoza ikimenya yuko d'abord Kabila source yiwe atari umunyarwanda Kabila source yiwe d'abord atari umukongomani Joseph Kabila source yiwe d'abord si umukongomani ikigira kabiri ijya migwi yose yatangujwe we na Kagame nibo bayitanguje ibibazo byose byabaye muri buriya burere bwose bwa Sud Kivu Nord Kivu kuva imyaka yose bumaze nibo babuteye kandi inzabu yose yibwa barayigabura kuva Kabila kiri ku butegetsi gushikora gusiti uko turavugana ivyo rero amatoza leta ya Kongo imaze kuyakora iravuga toke reka rero dufate twisunga amategeko kuko urabona ko President Joseph Kabila hariho itegeko nibwirizwa shingiro rya Kongo riprotege abarongozi uhere ku mushanganji wa mbere kucegera cy'umukuru w'igihugu no kuri president hariho ibwirizwa shingiro ribakingira ko niba pasiona batazoburanwa ta dossier nimwe bazoburanwa kandi batazofungwa bakiri ku butegetsi kandi bavuye ku butegetsi ubuzima bwabo bwose batazigira baburanywa ngo bafungwe nubwo bazoba bivye nubwo bazoba bishe bari deribere iryo bwirizwa shingiro rirabaderibera forever ubuzima bwabo bwose umushanganji rero w'ubutungane urabona kandi nawajejwe ivy'ubutungane Mutamba ujya mu jene aravuga toke ko rero ibwirizwa shingiro rimuprotege kugira ngo tumufate bisabwa yuko tumukuraho ububasha habwa n'ibwirizwa shingiro bisaba ko tubumukuraho abiga amategeko ni bande abiga amategeko n'abashinga amateka n'abakinguza amateka nibo biga amategeko urumva none byogenda gute bica bisabwa rero yuko bisunga amategeko mushanganji yiza amategeko aranabizi adaboro atanga muri raporo ya ndikirikete ibiro bikuru bya gisirikare ko nibyo navyo bifisi yo sentare eka mbere cyandikirikete inamashinga amateka n'abankinguza amateka aca basaba yuko bivanye nuko ku nyungu y'igihugu no ku nyungu y'abene gihugu ba Kongo no ku gaciro no ku gaciro kibi bibazo biriko biraba muri kanya karere bihagaritse amaraso isi yose Joseph Kabila ko bamaze gukora amatoza leta ya Kongo kandi bamaze kumenya ko ari nyuma ya Kagame kandi ko wewe rero yitwa umukongomani biroroshe kumufata kuko urabona ko Kagame bitaboroya kumufata kuko Kagame ari ku butegetsi kandi ari afise leta yiwe kandi ari gukina igihugu urumva ntivyoroshe kumufata Kagame ariko kuyu Joseph Kabila we basanzwe yiyita umukongomani nubwo ari umunyarwanda yinjiye muri Kongo bitemewe n'amategeko agafata igihugu ari umunyarwanda
akagitwara n'umunyarwanda, urumva ko ari ibintu bitangaje cyane. Ariko bisabwa yuko twisunga amategeko, tukamukurira ibwirizwa shingiro rigahindurwa rimukingira, hanyuma turaba uburyo dushobora kumufata tumutware muri sentare, nyimba tumubeshera atanga ivyemezo, kuko muri sentare habaho amasura ku mpande zose. Habaho amasura ku ruhande rwa leta ibyabona n'amasura abyemeza, hariho n'amasura ku ruhande rw'uburanywa rw'uwagirizwa ariwe Joseph Kabila. Urumva rero inzira y'ubutungane niyo nzira y'ukuri igaragaza ukuri kose, kuko ni inzira y'ubutungane. Ntibaca urubanza finale, habaho amasura, habaho ivyemeza. Ku ruhande rwa leta barazana ivyemeza, no ku ruhande rwa Joseph Kabila nawe azotanga ivyemeza bivuga toke jewe d'abord sindi umunyarwanda kigira kabiri murambeshe atanga ivyemeza. Urumva leta rero ni atanga ivyemeza bimutsinda, bisabwa rero ko azoca afungwa, bisabwa ko azoca afatwa afungwe nkuko n'abandi bafungwa. Hanyuma rero ivyateje uyu Mutamba aca amaze kwandika ayo makete, urabona ko mu ndwi iheze guhera jeudi vendredi niho inama nkinguza amateka ntihenze. Jeudi vendredi ni inama nshinga amateka, inama nkinguza amateka bakora amatora, bakoze vote yo kuvota kumukuriraho ububasha, kumukura kujya ku isanse yo kumukingira. Barakoze vote ibice birenga 80%, ibice birenga 80% by'abari muri kijya kigo cy'inama nkinguza amateka n'abashinga amateka, niho bari umva bakoze batora bose icyarimo. Ibice birenga 80% baremeje rya tegeko ko Kabila akuriweho ububasha bwose bwo kumukingira bwari rya tegeko, kandi sentare kandi inama nshinga amateka urabona ni n'abantu bateka karibo biga amategeko ko batanze uburenganzira leta imukoresha icyo cyose ishaka. Urumva ntari protege, kandi leta imukoresha icyo cyose ishaka. Nibizo izotanga umutayo kumufata, nimizo mutwara muri sentare, leta irahawe uburenganzira. Kandi bazi ko inama nshinga amateka, inama ngizo amateka, igihugu cyacu cyose niyo ifise puissance mbere yo gukura n'umukuru w'igihugu. Mbere inama nshinga amateka, inama ngizo amateka barafise na puissance yo kumukuraho umukuru w'igihugu mu gihe akora bitari byiza. Kurazi ko bajya ari baserukizi ba bene gihugu, nibo bavugizi ba bene gihugu, ni baserukizi ba bene gihugu. Nukuvuga ngo bajya bashinga amateka n'abajya n'ijya nama ngizo amateka bajya nibo baserukizi ba bene gihugu. Wonga bene gihugu bose ba Kongo bari mwijya nyubakwa, nibo bavugira bene gihugu mu burere bavamwo, nibo baserukira bene gihugu, nibo biga amategeko y'igihugu. Inabashinga amateka n'inama ngizo amateka afise puissance ikomeye mu gihugu cyacu cyose. Rero bamaze kumukuriraho, bamaze kwiga iryo tegeko, bagakora vote, bagakora amatora, hanyuma bakamukuraho iryo tegeko. Ubu rero igica gikurikira nuko nuko leta ya Kongo iri kirategura imigambi yo gutanga umutahe yo kumufata. Ubu rero niyo etape igira kabiri leta ya Kongo igomba gushikako yo gutanga umutahe wo kumufata Joseph Kabila. Kandi mu misi ya iheze hari hirya ejo Joseph Kabila umukuru wa Colonel Nanga yatangaje ko Joseph Kabila urumva ko yaramaze kugira ubwoba, kuko abaze kukurirwaho burya bubasha yaciye agira ubwoba, kurabona ko yari mu gihugu cya Afrika y'Epfo niwe yaramaze igihe. Kandi mwibuke ko igihe atoroka cyawiyumvira former president, rwango president ya passion, nkuko bivuga abandi bantunganya, nkuko bivuga abadomisiye, akava mu gihugu ataba mucungera ubuzima bahari bari kumwe, kandi akava mu gihugu leta itabizi. Urumva biboneka ko ataciye kuri aeroport, kandi ataciye kuri port, ataciye kuri frontiere. Rwango iyo yaciye ntawe uhazi, urabona ko ari n'umusirikare. Joseph Kabila ko ari umusirikare. Rero ngira sinzi iyo yaciye, mugabo leta ya Kongo yahawe raporo ngo President Kabila ntakiri ku butaka bwa Kongo. Guhera 2023 President Kabila ari muri Afrika y'Epfo niho yaba. Mugabo rero akura ko iyo yaciye amaze kumva ko bamukuyeho ububasha bwo kutaburanywa, n'abashinga amateka n'abagizi bateka bamaze gufata iyo ngingo, yaciye ava muri Afrika y'Epfo ko yiyumvira ko bashobora gutanga umutahe muri Afrika y'Epfo ari bakamufatirayo. Urabona ko amaleta yose akorana, urabona ko ariho za SADC, za EAC, urumva aho uri hose baratanga umutahe bagamufata.
rero acagira ubwoba. Iyo yinjiriye ntaho sinzi ko yinjiriye za Tanzania, mugabo ndazi ko yaciye mu Rwanda. Yo yinjiriye mu Rwanda bwakeye, urumva inama nkinuza bateka n'inamashinga bateka bahejeje gukora kumukuraho burya bubasha nkuno munsi, bukeye yarayigoma. Nukuvuga ngo yaragenda ijoro ryose ko yavuga ati aho hose nzobandi bashobora gutanga umutahe bakafata mu gihugu cyacu cyose. Ubu rero ari igoma. Ubu tuko turavugana Joseph Kabila ari igoma, acungerega ubuzima n'aba M23. Urumva aragaragarije abakungu ibikijana kwijana ko urumva na bimwe n'abari bagifisa amakenga bavuga ati okay, ngira ngo leta yakongera kiramubeshera, ngira ngo nivo za politike. None urabona yuko byamaze kugaragara ko Colonel Nangawe nyene yaramaze gutangaza kandi arerekana amafoto. Joseph Kabila ari goma, ari hagati y'abaye ushaka niwe wamucungerera ubuzima. Ubu rero Joseph Kabila ni umuroberi. Urumva Joseph Kabila ni umuroberi, ari kumwe na Nanga ni umuroberi. Bera amaze gushika igoma acavuga ngo agomba gufatanya n'abaye ushaka ngo bakure ku butegetsi Gisekedi. Niryo jambo yatangaje ashitse igoma. Urumva ico cyonyine kiragaragaza, nta mpamvu rero y'amasura n'ivyabona. Ico cyonyine kiragaragaza ko Joseph Kabila ariwe nyene ryamigwi yabaye ushaka bafatanije na Kagame, kandi ari ibibazo byose byo muri Kongo, byo muri Sud Kivu na Nord Kivu ariwe yabiteye, kandi ari bashikara bitera bajya abantu 500 bapfuye bari bwatwe kiwe, abamama bafashwe ku nguvu haji ibukavu bari bwatwe kiwe, abantu bishwe, abantu bahunze, bamwe urabona ko bivyo mu makambi yo za Musenyi mu Rutana i Burundi no mu burere butandukanye, aribwa ivyabo abaguye nibazo bitandukanye byose byatewe na Kabila, bitegwa na Kagame, nibo bashefu. Ariko abo batuma en pratique ngo bari kuri tere ni General Makenga na Colonel Nanga na bawiri ngoma. Urumva ni ibintu biteye isoni cyane, ni ibintu biteye isoni kuba president yatwaye imyaka 18 ari ku butegetsi. President yatwaye imyaka 18, Edayer yarengeje manda zitatu ari ku butegetsi. Kuba atahaze uburongozi, atabaye satisfait n'uburongozi, kuba cifuza gusubira ku butegetsi nuko nona leta y'undi murongozi mushasha, ni ibintu biteye isoni mbere. Ahubwo mbere jewe nasaba ko leta yako ngitanga umutahe atangure kurondegwa nubwo yo ari mu ngome akingiwe nabo babaye mushaka kari mu ishambi yayi, bamurondere igihe cyose bazomurongere, bamufate bamushikana imbere y'ubutungane. Ko ntivyumvikana ukuntu yo kwiyita umukongomana akitwa ngo president atwaye Kongo, akica abantu barenga 5,000 haje igoma, agafukama mu nda bakongomana, abantu bagafatwa ku nguvu, ubutunzi bukononekara, ibisagara bikabomagurwa kubwo uburongozi bubi bw'uyu mugabo. Ntivyumvikana rero. Ubusengazaguzi bw'uno munsi nshanda gufatanya na video imwe, ni audio canke ni video imwe yakozwe n'umusesanguzi kuri televiziyo imwe ikomeye cyane yo mu gihugu cya Tanzania yitwa Azam TV. Nyenino televiziyo, nyenino radio, nino televiziyo n'umugwiza atunga bita Baresa, murazi ko umuzi cyane mu bihugu bya Afrika yose rukafise ubutunzi bwinshi, mu bihugu bya Afrika yose rukafise amahinguriro. Ni televiziyo y'umugwiza atunga yitwa Baresa, rero yitwa Azam TV. Ni televiziyo mu gihugu cya Tanzania no mu burere bwa Afrika yose, ko ni televiziyo ikomeye cyane kandi izwi cyane. Rero uno musesanguzi n'umusesanguzi yari yatumiwe mu makuru habaye amakuru bacashiraho rero kugira ngo abantu batahure neza ibibazo bya Kongo, baca baramutumira uno musesanguzi kugira ngo ababwire ibibazo uko bimeze n'ukuntu bigiye kumera. Na source we yakoze ubushakashatsi aramenya na source yuyu bita Joseph Kabila byagenze gute. Rero ndarangije, ariko igica gikurikira hacakurikira audio canke video y'uno musesanguzi arababwira neza, ariko arasesangura ngaho kuri Azam TV, arababwira neza iyo Kagame yavukiye, ukuntu byagenze, ni gute yashitse ku butegetsi, ni gute byagenze gushika uno munsi, ni vyimirije kumushikira nibimeze gute, mbega leta ya Kongo yofata ingingo imeze gute kuno mugabo ariko arateza ibibazo igihugu cya Kongo kandi tari imvukira ya Kongo, ari umunyarwanda.
ubusanguzi bw'uno munsi bwanje bugarukiye hano, nuko mugira ibihe byiza, dushikare tuzoshikara tubashikiriza ibiganiro uko dushikara tubikora, kandi murazi ko dutanga ibiganiro by'ububeshi, ibiganiro byose dukorana ibiganiro by'ukuri, kandi murabizi ko jewe ndabakorera ikiganiro ari ikiganiro cy'ukuri. Ibi bintu biriko birashika uno munsi narabivuze mu biganiro biheze, ndababwira nti okay, Kabila sumukongomani d'abord, kandi ibibazo byose biko biraba muri Kongo Kabila bifise nk'uruhara. Abantu benshi mwarapinze muravuga ngo ntibibaho, ngo murabesha, mugabo urabona ko ivyo navuze uno munsi ari byo vyashitse. Nuko rero mushikare mukurikirana urubuga rwacu rwiza cyane rwa BInfo rubaye ibiganiro by'ukuri. Nuko murakoze, ibihe byiza.